Igihugu c'Uburundi kirageze aho umwasi ashaka. Ivyo ntawe utabibona. Kuri uyu munsi rero wahariwe abagwanyi, umukuru w'igihugu yaradondaguye abansi b'igihugu bariko baratuma kimera nabi. Bariko baratuma abanyagihugu baba mu bukene ntangere. Abansi bariko batuma ugwaruka ruta rukomoka. Abansi bariko batuma ata miti iboneka mu gihugu. Abansi bariko batuma igihugu kigira amadeni menshi, abanyagihugu bakaguma bayagura batabona ico gufata n'ico kureka. Yarerekanye abantu bariko baratuma ubuzima bubiha mu gihugu c'Uburundi. Reka avuge umwansi wa mbere atumye igihugu kiba nabi. Rugaba tugwana ko tugwanira ubutungane. Umwasi ninde? Ahangaha arabaza ati umwasi ninde? Tugwanira ubutunzi bw'igihugu gira tuve mu bukene. Umwasi ninde? Tubanze tumenye umwasi duhangana. Abarundi twese tumve yuko dutegeza guhagana n'uwo mwasi kandi tuzomunesha. Nitwa turi mu butungane. Umwasi nuwo wese acimanza zangondagonde. N'umwasi nimuje hirya no hino, n'umwasi tumugwanye twivuye inyuma. Murumva aravuze ati umwasi wa mbere w'igihugu nuwo muntu aca imanza zangondagonde. Kandi birumvikana na wewe wiyumvire baciye urubanza bakakurenganya ku mugaragaro, utwawe bakadutwara canke bakakunuga mu munyororo, uzi yuko wari mukuri. Mugabo umube gito umunyavyaha akaguma yidegemvya canke bamupfunze ukazubona ari degemvya. Mbwira woreka kubabara? Mbega none abacamanza nimba bakora ivyo bintu boba bitumwa nabande? Aha ntidusanga biciye bigaruka ku nzego nyene abariko baronona igihugu, abo batuma hacika izangondagonde. Aho sibo nyene. Reka turabe. Umucamanza w'uyu munsi mu Burundi akorana n'umurundi yaciye ubwenge et qui est devenu très risé. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane ndafise ukuri, akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara. Murumva rero vya bintu aho biriko birapfira hajemwo inzego z'umugambwe. Uri umucamanza, umukuru w'umugambwe aragutelefone ati sha iyo dossier ngomba yikwigira ukunuku. Iyo dossier uri kurakurikirana yihoze. Uwo muntu ariko araburanya naka mupfunge. Iyo dossier tugomba yuko uyikrasa sans suite. Voilà, wa mucamanza ahiye coba ya dossier arayiretse. Abari bazi ko batsinda muri gwa rubanza bakajumararigwa. Bari bafise ivyemezo, bari bafise amasura bikwiye neza, ariko baciye bataha zirayoye. Kubera bivuye hehe? Bivuye hejuru ku mukuru w'umugambwe canke ku zindi nzego z'umugambwe. Reka rero nje mbaza akabazo ngaha. None hagati wa mucamanza n'umugambwe wamuteye ubwoba canke n'umugambwe wavuze ati kora ukunuku. Ninde yononye igihugu cane? Umukuru w'igihugu ati umwasi wa mbere nuguca izangondagonde, ariko n'uwumucisha izangondagonde nawe n'umwasi w'igihugu. Uwo nawe n'umugambwe, mbere n'umugambwe CNDD-FDD. Akishimikiza en général quelconque de l'armée ou de la police. Niho bigoreranya kubaho bya rimwe. Voilà, generale kanaka hariya akorokeye kuri telefone ati iyi dossier ngomba yikwigira ukunuku. Umucamanza hiye coba ati noneho barandasa no musi dossier aciye yigira kumwe agomba. Mwavyumvise? Rero dufate yuko abagenero bakora uko ari abansi ba mbere b'igihugu niho batumye umunyagihugu amererwa nabi. Okay, hambavu y'umucamanza acizangondagonde hariho umugambwe, hariho n'abagenero. Uwo muntu arenganya. Uwarenganya wese n'umwasi niwe duhanganye, kuko abene gihugu dukeneye kwiberaho twagwanije akarenganyo, atawandya wangura, atanyagupfa, atankunzi na nyagupfa, atamwana n'ikinono. Umve yuko umurundi wese arenganijwe, ni twese tuba turenganijwe. Tubanze tugira urunani twese dufatane, urenganije umwe twese tumenye wakurenganije ko ari umwasi w'igihugu. Nyakubahwa, nukuri aka dossier k'uyu mwafande ko apfunzwe arenganywa cane, tumaze kukavuga ko kenshi.
mu gipolisi barazi iyi dosiye, mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati barazi iyi dosiye, umushikiranganji wa mbere arazi iyi dosiye. None ga nyakubahwa, aho twasemerereye uyu mwafande yarabuze n'umuntu yomurenganura. Kubona dosiye yiwe izwi n'abategetsi batandukanye, mugabo bikaba vyarananiranye yuko arenganurwa. None ga nyakubahwa, ntiwumva yuko ivyo muvuga tuzohava tuvuga duti biguma mu majambo gusa, mugabo mu bikorwa ntibiboneka? Aka n'akarorero kamwe mu bundi tumaze kuvuga bw'akarenganya. Gukundana, turemera gukundana, kuko hariho abantu bareka nk'ubu igisuma kikagenda kikiba ntibagifate, ntibakome n'indi urugo gifatwa, mugo umenye yuko yivye kwa naka agiye abimaze, ejo azokwibahe? Urahazi? None ntiyabimaze acazi wawe. None kweri kutamugwanije hakiri kare kugira ntazashiki wawe. Twese rero umenye ko nibaba bariko bakizangondagondi wawe, wewe uraheje, none ntutsinzwe ntutashe ejo n'uwundi, kuko bajya n'intahaha. Nico tuba dutegerezwa kubagwanya twivuye inyuma. Urugamba rw'ubutunzi, umwasi ninde? Turaduze ku mwasi agira kabiri. Mu rugamba rw'ubutunzi, umwasi ninde? Hariho abantu batwagwa n'ibiryoha vy'umugambwe, ukaza wumva ariko aravuga ngo banaka n'abansi b'igihugu, banaka n'abansi b'igihugu, mugabo ntamenye yuko abashefu biwe abo bari kumwe mu mugambwe aribo basi b'igihugu ba mbere. Reka twumva basi b'igihugu mu vy'ubutunzi abaribo. Iyo umenye umwasi uramenya n'ingene umwirinda. Urugamba rugwanya ubukene, nagira ndababwire nasanze nihenze. Umwasi nurya ariko adutega imitego ituma tuguma dukenya. Vwara, umukuru w'igihugu aremeje yuko abarundi tuguma dukenye. Turakenye kandi tuguma dukenye. Ivyo biragaragara nta utabibona. Reka twumve ico bivako. Twagiye guhiga ubukene, kumbe hariho umuntu adutera ubukene. Kugira ngo tugwane urugamba rugwanya ubukene, ubwa mbere dupanga komandema. Rero uwo tugwana ninde? Ubwa mbere urwo rugamba kugira turugwane hategerezwa kuba hari ubutegetsi, kuko umukozi wese wa leta ari muri iyo komandema. Wese, umuntu wese azi yuko afise amabanga agahembwa n'ikiga ca leta ari muri komandema. Iyo komandema kugira ikunde nuko iba ifise uburyo, logistique na finance. L'argent c'est l'honneur de la guerre, n'est-ce pas? L'argent c'est l'honneur de la guerre. Nukuvuga yuko umuntu wese akoze kucitwa ikigega ca leta canke ibintu vyose vyotuma twese dutunga, twese rusangi, n'umwasi duhangana. Ati uwo muntu rero atwara ubutunzi rusangi n'umwasi duhanganye, n'umwasi w'igihugu. Ubu rero twasha twiyumvira duti mu myaka hafi 20 CNDD-FDD iri ku butegetsi, umwasi w'igihugu yabaye nde? Finalema abari ku butegetsi nyene bishikirije ubutunzi bw'igihugu nibo bansi b'igihugu ba mbere. Muri iyi myaka hafi 20 tuba tugeze ku rundi rwego. Nukuvuga ngo baciye bafata vya bindi vyari gufasha abanyagihugu vyose baca barikwegerako, barirundaniririzako. Voilà, abahora babivuga nabi umukuru w'igihugu ariko aravyerekana. Ni nk'urya muntu aza agatega ibombe kugira muze mwame iri kwirabaturitsa, nubwo bukena duteye. Murumva ubashizeho ibombe y'ubukene igumi duturaguritsa, abandi nabo bibereye mu miduga myiza, bibereye mu mazu meza, bigiriye amakonte mu bindi bihugu, abagore babo n'abana babo bibereye mu bihugu bikomeye. Mugabo natwe amabombe y'ubukene atuzigirije. Ukuri kurateba mugabo kugateba kukaja habona. Bandanye tuganirira nyakubahwa Monsieur le Président. Birababaje nko kubona nk'umuntu avuga ngo je narugwanye, wewe wogwana urugamba ugwanira igihugu ugacugaruka ico gihugu gitembagaza. Murumva yuko abariko baratembagaza igihugu bari mu barugwanye. Kuri aka rero ndabafitiye inkuru y'ivyemezo, ndabaha detaye. Nareke kuduhenda, yarafise akandi gatima.
Ega nibyo mutamenya aho hari abiyise yuko barugwanye batagwanye namba cyari gishetani twaguma tugendana gusa ngo nibatsinda nce n'iki gihugu. None wosigurira umuntu yagwanya agacahinura igihugu. Murumva yuko igihugu kiri mu nzira yo guhenuka. Ni bande bariko baragerageza kugihenura nabarugwanye. Kumvikana. Agacavuga ngo yashesha amaraso. Ico gihugu yasesera amaraso agacavuga ngo nigipfe. Turabe neza. Shetani rero burya gwakurikiye abana b'Imana nagwo ruja muri mitingi. Hariho abavuga ko ari intwari bari shetani twagendanye. Nikimenyamenya nabo bose bariko basambura igihugu no musi. Voilà, murumva yuko ata bintu byo gukekeranya igihugu kiriko kirasambuka. Hari umuntu numwe atabibonaga yemwe. Ajya nituze turamenya kuraba abantu. Kuko bavuga ngo uje kwa mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. Umwe wese amenyekanira ku camwa yama. Kugira tumenye yuko we uri intwari nuko uri kurabungabunga igihugu nuko uri kurateza imbere igihugu. Muguriko uragitembagaza ukimunga nk'umuswa wewe nturimwe mu ntwari. Jewe rero niko ndabaraba. Murumva iri jambo kumunga nk'umuswa. Hariho abantu bariko baramunga igihugu nk'umuswa. Ibintu vy'ikimungu murakizi. Ikimungu ni danje. Basha ibandanirize mutama. Vyose ubishire ku mugaragaro. Uno musi tumenye neza abansi b'igihugu. Tumenye abantu batunyaza umunezero. Kuko murumva yuko ari bo shetani cako kugira ngo itunyaga umunezero. Umuntu wese yononye nushaka ko tuguma mu bukene. Tubanze tubarabe neza rero abo bantu. Umuntu arenganya namaze kumuvuga, uwucu rwangondagonde, uwunyonora itunga rusangi ni umwasi. No mwasi. None ubwo abo bitwa ko bari muri ya etamajoro yo kugwana urugamba. Ubwo sibo nyene bariko baratwononera. Voilà, arahagarutse. None abo bategetsi nyene, abo bagenero nyene, baba ndi bari mu mugambwe nyene, sibo bariko baratuma igihugu gitembagara. Arakibajije neza cyane. Uno musi turamenya abansi batugejeje aho tugeze. Abarundi dusigaye dukutira. Abarundi baromokeye mu bindi bihugu. Abarundi inzara igomba kubica. Amabarabara mwamwe ateye isoni. Ikindaza kukigarukako mu cigwa cacu cyo hanyuma. Urumva amabarabara yarimburutse vya danje mugabo ama etage akumaduga. Mu nkundire iri barabara ndaza kubatembereza ndaza kubabwira iryo ari ryo. None mbwira ingene wa muri etamajoro ushaka kugwanya ubukene uhanganye n'umwasi akaba ari we ucukorera umwasi nyene mu kwiba. Mwumvise tubaze turabemwo rero muri twebwe abo bose bahembwa ari hera ca leta bariko baragitembagaza tubarabemwo atakinya. None so umwasi mbwira urwo rugaba tuzorugwana gute uwo tugendana ariko adukwega ishati. Ntitwagira tirayeri usigaye inyuma waramwemerera kada cakurasa. None mbwira uwo muntu tuzogwana n'urugaba rugwana ubukene nawe aguma atega amabombe gusa ngo ntidufe duteye imbere. Twubaka sambura tugira ngo twubatse ibarabara ryomaze imyaka 20 agaca agiba rikamara imyaka 2. Nitubanza turaba abo bantu bafise uburenganzira bwo guhenura igihugu tubanze tubikureko tugire tugendane n'abarukuri. Aha murumva yuko umucezo ari wa mucezo wa ndani nyene. Hari abandi batugendera ko gusa bibinebwe bicariye ngaho gusa bakarya bicaye. Abo nabo nyene n'umwasi. Tubakoreshe ku nguvu. Tubakoreshe yase gukora dushira ku ruhande. Nta yindi nzira ihari. Murazi urugamba kugira dushika dushitse. Twaciye ku ngamba nyinshi. Ubu nibaza ko icigwa twaracize. Muvyibuke tugitangura ibiganiro vy'amahoro. Nta bantu batabishaka. Voilà, iri jambo rirahambaye cyane. Ibiganiro vy'amahoro. Nta bantu batabishaka. Bariho. Hariho abantu muri leta ya Buyoya batashaka ibiganiro. Iri jambo ndarikunze cyane. Hari ikindi gihe tuzorigarukako kandi rigatuma haba umuti. Umukuru w'igihugu wenyene ni cabona ko hariho abantu bagwanya ko abantu bicara hamwe kugira ngo baganire ingorane bafitaniye.
abo bantu banka ibiganiro barababe gito ku rwego rwo hejuru naje ndabivuze. jewe ndicabona ndazi igihe umuntu yarize duhejeje gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano ndamubuze. Murumva umuntu yaritse agahogora kubera habayeho amasezerano y'amahoro. Yararize umwosorura kandi ga umuntu akuze ga yarafise imyaka myinshi. Umwosoro uraza ngo igihugu kiragiye kiragurishijwe. Nyakubahwa mukuru w'igihugu yari yihenze cyane nticari kigurishijwe kuko inama ya misumba ingimba ariko ga nyakubahwa mukuru w'igihugu iyega izampure tuzoyigaruka ko reka tubanze tuyibike. Hashobora kuba hariho n'abandi bantu bakimeze uko. Igihe twariko turashira hamwe ingabo zacu hariho numvise yavuze ati jewe igihugu nahora ncungera kiragiye nimucungere mwebwe. None uwo ntiyari umwasi? Ego cyane yari umwasi. Nta gukunda igihugu kwarimwo. Rega twaciye kuri vyinshi. Tuvuze tuti demokrasi ishinga imizi. Ntimwibuka ingwano twagwanye. Ingwano mu migambwe. Bajya bose baba bariko bagwanya kugira tugume mu ntwaro zaziri z'agacinyizo. Iyo cya gihugu gishingiye ku mategeko kugira ntikize kibeho baragwanye. Mu migambwe baragwana. Murazageza amatora ubwo nyene muribuka cavuka ikibiri. Muribuka mu 2005 paripeho twefunere yaciye irasago ntibibe. Mu 2010 adese ikibiri biravutse. Mu 2015 rede tabara nantuzeye senarede ibiravutse. Bajya bose nabadashaka ko haba intwari ishingiye ku mategeko. Harero ni danje naho murumva yuko aje ku mwasi w'inyuma. Ubwa mbere yari umwasi w'indani, ubu naho aje ku mwasi w'inyuma. Aravuze za senaredi, aravuze za rede tabara, kumbure hariho n'izindi atavuze. Mugabo twarabatsinze amashimeshi ku Mana. Izo ngamba zose twarazitsinze. Nimumbwire rero aka kantu k'isupu niko ko tunani. Ntuze ko tubabona ubu uwucugwa ngo ndagonde jewe abene igihugu birirwa baranyitwarako twirirwa turazisubiramwe imanza tuzisoma gushika tuva tuti dufise abacamanza batize. Twirirwa turazisoma dusubiramwe ukabona yuko umucamanza atize. None uwo si umwasi? Nukuri yoba ari umwasi. Mugabo reka twumve ku rundi ruhande nago ingene bimeze. Baravuga ngo ururimi rumwe rukamwe ifyufyu. Ubutungane ntibunaniranye kubera ko abacamanza badafise ubumenyi. Yaricishije bugufi ati nyakubahwa nukuri ubutungane ntibubuze mu Burundi kubera abacamanza ari bijuju. Ati hari ikindi kintu umugabo gitumye bunanirana. Cyangwa dafise umutima. Hariho igiturire nivyo. Kandi hariho n'ukuboko kunyegeje ku bacamanza. Uko kuboko kuriho kushaka gutuma umucamanza atidegembya mu gufata ingingo ibereye yisunza amategeko. Voilà, hengaba abacamanza baciye bakoma amashi. Vyumvikana ko ivyo yaravuze ari vyo. Umucamanza ntiyidegembya. Umucamanza afise dossier buramatari aramutelefone. Umushikiranganje aramutelefone. Umushinga amateka aramutelefone. Umugenerale aramutelefone. Gensiri ugwa zoca bizogaragara yuko atani itegeko na rimwe yakurikije. Urubonye ushugira uti basha uyu muntu ntiyize no kwiga kabisa. Mugabo arabandi bantu babitumye abigira. Camanza uyu munsi mu Burundi akorana no mu Burundi yaciye ubwenge et qui est devenu très risé. Urubanza rwiwe arabona ko rudashoboka cyane afise ukuri akifatisha umukuru w'umugambwe mu ntara. Aka mwari mwakumvise reka tubandanye. Uretse kwigira mu barembe utari umurembe ngo urashoye guca imanza utazi n'amategeko y'igihugu. Iyo wemeye kuja guca imanza uburi rutura si wa wundi avuga ngo nkorera umushahara aba ari umuntu aje kubanguranya gutunganiriza abantu kumvikanisha abantu. Naraye mbonye umuguverineri w'igitangaza abaguverineri bose boza barakora uko basha. Jewe umuntu akoze neza kabisa ndamuvuga. Niyo ukoze nabi ndakuvuga.
ndababwire guverineri w'Ingozi ari ngaha hari uri ngaha ndababwire urubanza rwari rumaze imyaka 10 naje baranyituye ndababwira nti rindira conseil supérieur de la magistrature turabe yuko izosubire ikarugorora yaragiye ari buramatari afata abo babiri baburana biriwe bicaranye ejo ega sikera baricarana gushika arabumuhuza barumvikana neza bose atawarya wangura baca barasiriranira amasezerano ko biheze n'urubanza bagiye kurukurayo n'ingene bagiye kubana mu mahoro byose ibyo bapfa baravuga kimwe kimwe cyose ingene bazokigira ntuze ababura amatari mwumva bonkorera uko mwumva ko zamanza ntizo baziheze jewe naragiye hajya mwishirwa mu ngiro ry'imanza ndaraba ingene umucamanza yabaye ari wahanganye n'umuburanyi tarantangaje umucamanza acaje mu kibanza cuwaburanira urumva arafise n'umucamanza akwagira akaburanira umwe agaca hangana n'uyu naravyiboneye neza icambabaje yari umumama nico cambabaje yari umumama ndabona ingene hanganye cyanavugira oya mupfaso basi twaze twumvikana gushika muremeka n'inkoni shushe nguyu n'umugizi wa nabi ngo ahubwo ngo aza kudutema ngo ni muwe urumva ciya mu mwasi w'umucamanza ntoya ni umviriza twumvikane none wewe waje kwitwara kuri ivyo ko yahatswe kubateba canye nishigwa mu ngiro ry'urubanza nguyu ni ntagondwa okay reka turaba urubanza ariko asaba ko ruja mu ngiro muravyemera ntimuvyemera bageze aho ngo baratsinzwe abone baratsinzwe ngo ya ngo hari hindi ngigatakweretse ngo nabaza yikwereke nayo hanyuma ntego nawe yinyereke urumva wari kwaburaniye nawe mbwira yuburana murumva umucamanza ngo nawe mbwira yuburana ngo soma ngo hari hindi point ngo hari ya hepfo ntada yisoma ngo none we ko atayishize mu ngiro ntwa mugabo kubera ko utabishize mu ngiro ibi ati nta nifaranga bigeze banyaka kugira ngo bantware ahantu hanje none wewe wari kuyatanga ati nubu nyene ibihumba amajana 6 yavuga ati jewe nubu nyene ntadayatanga mupfaso none umva muri ko mufiki ahubwo ntimwigeze muyamwaka kubera iki hariho ahashaka ko umuntu arenganywa kandi urubaza gwaraciye mwiyumvira none nkuwase umwasi ego cyane n'umwasi ariko nyakubahwa uyu mwafande nawe yarenganijwe urubwo buryo nyene nukuri muramutabara mumurabiri idosiye yiwe gufungwa azira ko yivye moto kandi iyo moto ikabiriho n'ubutungane bwarayibonye nibaza yuko yoba ariko arazira ikindi kintu atazi mutabaranye rero nyene icubahiro idosiye y'umupolisi muyikoreko ababura amatari tangura mube ba serugo mugende murabayo matati hagati yawo muyirabire kuko nabonye ko bishoboka bazoko izi manza civile birashoboka ko tuzimara birashoboka tuzifatire mu ntoki none ko babaye nabi kuko urabona umuntu ari kwarira busema kabisa agashirira gose kubera iki arazi ko afise uwo yaguze uru n'urugamba uwo n'umwasi dutereza kumenya abo duhanganya abaribo umuntu hanyonora itunga ry'igihugu ni umwasi ntituzubire kuvuga rero ngo ubukene nibwo mwasi ijya ni bombe burya bukene ni bombe turaba uwayiteze ninde ariko adutuma tudatera imbere ubukene ni efe ubukene ni explosion y'ibombe ubu rero turiko turasanzazwa n'amaekra yatezwe n'abantu kanaka bibereye ngaho ninde uwo tumuhige baciye bajigasha bagira umunsi mukuru bagiye kunywa karengwe ngo navuze ngo nihenze ku mwasi ubu namumenye ngo nari nihenze ku mwasi ibombe ndayita umwasi aho wayiteze ari we yo kwitwa umwasi umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi tuzomwirukako umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi tuzomwirukako. Hey y'all, come look at this. Ibintu ngorane zabaye muri finance abahanywe ni bande abahanywe ni bande
we nka ninde inzego ziriko zirabikurikira ziri ja ku mpanda ntivyabaye bavuze ngo hasubijwe miliyari 5 mu kigega cari sinze na mani mu miliyari 5 zasubijwe n'abandi uwo ni yohana hawo nujya musuma ku isoko niyakubira cumbira ati subiza rero ubandaye none ufashe ivyo gitoke baca mugira buti subiza habandanye urugendo waruriko none we ntazwasubije iki gihugu jahano ibintu turimo bihari gihe nicara nkabura kandi nyene tukavuga ibintu je mbaririyo logique wivye umuceri harya agasha none ahara abasoma turaga tuti wewe ko wivye subiza hanyuma wirenganire biraheze ivyo umva bikunda gute fakame no zomwirukako biracari kuvugwa gusa umengo ni tugira turinduke mugabo nta kintu kiradura hejuru kigiye kandi noneho nawe uvuga miliyari 5 kuri budget ya 2000 miliyari evaliwe ibintu byose ko mutevaliwe ni nko office miliyoni 2 ugacuvuga yuko ufashe umuntu yari yakwivye bitari noti ya 5 miliyoni 2 utakaje 5 wotuza kumbwira ngo wacuja ngo musuma ngo muri iru d'accord fite mbwa ni make cyane naracari make uraba evaluation 5 miliyari muri budget turondera 2000 miliyari ni nk'imiliyoni 2 zifise ugacuvuga ngo hari umusuma ngo yarantwaye inoti ya 5 shango ngo ndamucakiye hawuca ni uravye mahara yibwe ni make cyane ninge niba bituganije umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi tuzomwirukako. Yeah, come look at this. Nico gituma ingingo kugira ibintu bihagarare bisubire kwitoto hadafashwe ingingo ziboneka zikomeye mu guhindura ibijanye n'intwaro n'ingene butunzi butunganijwe mu gihugu Urugendo de gouvernance nibishoboka. Aha bibaniye ngaha nyene abokoze ugo rugamba nibo babikoze none wumva vyoshoboka gute vyoshoboka ewe wafata umuntu yakoze ikibi ngo abari we yicira urubanza vyoshoboka umukuru w'igihugu kugira ngo ashobore gushika kuri rihangiro yokoresha amaraso mashasha yokoresha abarongozi batakoze muri ivyo bintu niho vyoshoboka n'abantu bashasha babishoboye bashobora kubishira mu ngiro umukuru w'igihugu n'ahandi yone Urugendo de gouvernance ikado guhindura amateka yose kugira ngo abishobore yohindura amateka yose ya CNDD-FDD yohindura abategetsi bose ba CNDD-FDD mu yandi majambo ibi n'amajambo gusa ntivyoshoboka namwebwe mu vy'ukuri murumva ko atavyo yoshobora ubwa mbere hagafatirwa bijya byo gutunganya imigambi za planification bigasubirwamo ibijanye na climat des affaires kugira abagwiza tunga bashire gushinga imitari hari n'ingingo zifatwa ukiyumvira yuko jaye no kwinza abagwiza tunga ukumva ngo nta mugwiza tunga ho hanze ngo azosubira ngo kugira icaguze mu gitongo ngahango mu Burundi ukiyumvira iyo ngingo ingene ishobora gukiza kugwiza abagwiza tunga bashobora kuba bacinjira hari bijanye na gouvernance budgetaire ingene amafaranga letatunganjwe hari bijanye ni politique y'amafaranga ingene yokosogwa ivy'amabanki ingene twogira mobilisation y'amafaranga yo hanze ifasha zikinjira ingene inzego zokora ari igipolisi cyane cyane ubutungane ugakingira abagwiza tunga bugintu nkayibereye kugudahana kugahagarara n'urwanya igiturire vyeruye biboneka bigaragara uko n'ubu nta strategy rwanya igiturire ihari tuguma muri vya bindi ataguhana ta mugambi rwanya igiturire nuhari atavyaha biriko birakurikiranwa ngo bigaragara ngo tusanga ni kibazo tutaretse kuvuga n'ivya cohesion nationale iyo byose bituma abantu mu mashihano basenya za politique ziragaruka nico gituma rero iyo Urugendo itagarutse kugira hashobore gushobora kwiyongera umwimbu usubire kwizerwa amafaranga yinjire tuduze capacité ivyo biciro vyogabanuka gute rutimbura ngo ushorere hanze atafasha yo kuraronka atabitahe iva hanze wikururonka none umwimbu woduga gute ivyo biciro bigabanya gute mukabana kwiha amahera muduze imishahara muja muri berbe ari ayaha mu gihugu hagati amarundi muyihereza
ata amadovize ariko arinjira ibyo biciro vyogabanuka gute? Intwari ibere igumye uko imeze ntibishobora kugabanuka. Murumvise icokogwa kugira ngo ijambo perezida avuze rishobore kuja mu ngiro. Ibi bintu ga yemwe mubona yo bishobora akiri kumwe na systeme mvuze mwayitahuye ni yayindi nyene nijya nyene systeme ni systeme. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.